nitwa Ndayizeye Domisi, akazi kiwanje kambeshejeho nitaje. Kuvuga je mu kazi kiwanje ndi umuntu w'umurimyi, ariko kugira mbeho nkoresha inguvu. Nitwa Nyandwi Etienne, ndandaza ibitoki. Tudandaza mu isoko ya Musenyi. Mbere yo kumurekura ubanza kumenya akazi agiye gukora n'inyungu kazokuzanira kugira umuryango ubeho. Nta ngorane mwavyumvikanye ko n'iterambere rya mwese. Dufate nka jewe n'umushinga ntahe, urabona ko mumpagaritse ndi uwumwe ndiko ndagenda, urabona ko tutari kumwe. Kumbure iyo bayiriwe muhira, urumva ko abari jewe ndi uwumwe ndiko ndahiga rasiyo y'abana. Igihe ari umuryango munini urumva ko bica bingora kugira ndonke rasiyo ugabira umuryango wose. Ni uruhombo kubera urugo rudatera imbere ni wakwera uri kurakora wenyene. Akarusho kahaba nuko nk'igihe mugiye gufata ikiraka, umwe akorera 2 cyangwa uwundi agakorera 2, kucyumba 2 bine cyangwa 3 bari gusuma nk'imboga z'igihumbi, urashobora gusumiza 2, uwundi hagacagura ubufu n'utundi turengako. Mukora mwese iterambere nyaruka kuboneka kubera mwese mamuriza hamwe ibyo murose mwakoze. Urugo rushobora gutera imbere bivanye n'ibikorwa muzamukora kubera muri ko muraruteza imbere mwebwe nyene n'umuryango muzoronka ucutera imbere, ugakurumerewe neza nk'abana bamwe barutse.